twariko duha imfungurwa abana b'imfuvyi canke imiryango ireza abana b'imfuvyi basanzwe bafashwa n'umugambi witwa Sahiriza wishira hamwe mpagarariye imbere y'amategeko Arche des Enfants Vulnérables sangwe Kibondo. Duhaye umuceri ivyo twise umuceri wa Pasika kubera aho twaheruka aha mu ntara ya Gitega abana bari badusavye ko twobaha bonane canke Pasika tutemera ko tuzoha Pasika tuti tuzoza ibi dutanze vyavuye mu mugambi w'ishirama des Enfants Vulnérables sangwe Kibondo mu mugambi twise Sahiriza ni umugambi dusahiriza imiryango ireza abana b'imfuvyi kugira ngo tubafashe mu twankenerwa baba bakeneye kugira ngo umwana w'imfuvyi bareze ashobore kubaho. Duhaye abana 90 umwana umwe yaronka ibiro 8.5 vy'umuceri ni gitigiri kinini cyane no mu kiganiro nayaze nabona ababwiye nti twahamagawe n'Imana mu bintu bikomeye cyane kuko abashonje canke imfuvyi aho hanze ni nyinshi. Ibi dukoreye mu ikomine ya Gitega tuko tubikorera igihugu cyose ni igikorwa kitoroshe kandi ni igikorwa tutotangura dushobora shiramo ryacu rimaze imyaka 2 turiyumvira yuko Imana yadushoboje gukora ibi n'ibindi tuzobikora. Turabona igitigiri ko duhaye kidakwiye ariko twakoranye n'intwaro kugira ngo dushobore kuraba ababaye gusumba abandi. Mwabonye ko harimo abantu bonye kujisho ushobora kubona ko bababaye, mwabonye abana b'imfuvyi barezwe n'abatamakazi bageze mu za bukuru, mwabonye abana baza ngaha babushwe n'amapasma bagwaye, mwabonye abana ingene batubwiye ati turabakeneye tubabwira ibi nibi, mwabonye abana bariko baratumenyera ni ikimenyetso cyerekana yuko abana turiko turababa hafi kandi no munsi twongereje kuko nkubaho twatanga amakaye twari twahaye abana 45 ariko aya mezi aheze atumye duha abana 90. Turizeye ko tuzoshobozwa n'Imana gukora ibindi bikomeye gusumba ibi kuko turabona ko Imana iri mu ruhande rwacu. Je nitwa Kimana Yasina ndareze umwana w'imfuvyi nanovye afise uruzoge n'ubundi nanovye Bujumbura mu Kamenge yahejeje kwiga ndetse babiri abakobwa gusa bariga bose uwo mutoyi afise imyaka 8 yiga mu wa kabiri. Rero ibintu biza birangora mu kurera abo bana ndabura amakaye y'ishuri nkabura amahera y'ishuri n'agashambara nka kabura urumva biragoye kurera umwana urazi ko atari ikintu cyoroshe n'agahuzu ndabambika kaniforome nka kabura ibyo mbura ni byinshi gose. Rero ndanezerewe cyane urabona ko iryo shira hamwe ryatwitayeho rikaza kutugendera bakaduha ku gaceri nk'ubu abo bana bari guhapa barara n'ubusa kubera urabona ingene yameze. None jewe ndeze abo bana natanguye kubarera bafise n'inzogi ndabakuza ngoma ngenda guca ingero nyene nk'ubura mu isoko mpapa ndabakuza umwe afise imyaka 22 ubundi afise imyaka 8. None jewe ndabashimiye muragahora gutyo muzoze muraza mutugarukirako twese. Mugishanara Arirene niga imahonda mwakoze Imana bahezagire. Je nitwa Ntiyakumana Iseti niga imye mu windi muhira tuvuka turi abana 5 muhira tubayeho nabi nyene vya bukebuke mama ararima papa arariza umuceri tuzofungura nobabwira yuko bagize neza n'abandi bameze nkatwe bobagira nk'uko twego twose abanyene batugarukiye koko n'ubundi bo dushikira imbere bakadusabira ibikoresho by'ishuri by'abana nako kaniforome n'ingaburo rimwe na rimwe zibonetse. Ibi bikorwa birabandanya cyane abana burya babishira hamwe AEV sangwe Kibondo b'imfura burya bari Gitega bari mu mugambi twise nanje ndashaka kwiga muri abo nyene harimo aba barose uyu muceri wo muri umugambi wa Sahiriza. No kuvuga ko aba bana n'abacu nabishira hamwe kuko imigambi yishira hamwe ryacu dufise turagomba yuko canke turasaba Imana canke turashiramo inkomezi kugira dushobore kuronka n'ikigo cirero ry'abana b'imfuvyi aho rero aho tuzoba twiyegereje abana neza. Ubundi aba bana aba bavyeyi mwabonye twabahaye nimero z'amatelefone muze muratubwira abana ingene babayeho. Abana bari mu minwe yishira hamwe ryacu Imana idushoboje turacari kumwe nabo kugira tubafashe abana bashike mu bigero kuko no mu ihangiro ryacu twarasigaje ikibanza mu ishira hamwe cy'abana tuzoba twarafashije. Aba bana tuzobafasha bashike mu buzima baze no kudufasha kurera batoya babo canke abandi b'inyuma.
mana uri mu ijuru turagushimiye ku gikorwa cyiza nk'iki waduhamagayemo, tukagushimira kandi ko waduhuje n'aba bantu, kandi tukagushima ko ubandanya ubikora neza. Tuheje kubishima turakweretse aba bantu ngo ubarinde mu nzira, unabashikane no mu ngo zabo, ubandanye ubongera n'umuhate wo kurera abo bana b'imfuvyi bafise, ko tuzi ko ari igikorwa kitoroshe. Natwe mu ngenda aho tugiye kuzifata ubane natwe, utwongera inguvu, uzutubonanishe kandi n'aba tukiri bazima, kandi tugifise uyu mutwaro dusangiye twese wo kurerera igihugu mu izina ryawe ryera.